Ivyamwa ni bimwe mu bifungurwa dukunda gufungura kubera ko biri mu isukari. Ariko uyu munsi nagire nkubwire ko niyo bitaza kuba biri mu isukari, abantu benshi twogiye kwa muganga bakatuhimiriza kurya ivyamwa vyanka vyakunda, kuko abantu benshi turabirya ariko ni gake twiyumvira akamaro bifitiye imibiri yacu. Ni nayo mpamvu uyu munsi nifuje ko tuvugana kuri kimwe muri ivyo vyamwa. Birashoboka ko icamwa ngiye kukubwira ushobora kuba ukirya rimwe rimwe mu buzima busanzwe, ariko amahirwe yo kuba utazi akamaro kigufitiye mu buzima yo ndabizi neza ko angana na 98%. Banza urabe ko wakoze subscribe. Jewe tugiye kubana muri kiganiro kuva gitangwe kugira gisoje. Nitwa Abel Uwiringiyimana, ndaguhaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ubumaro 8 umuntu ashobora gukura mu gufungura ipapayi. Ubwa mbere, ipapayi iratuma amaso yacu abona neza. Ni ukuvuga ngo ipapayi irafasha amaso yacu. Ipapayi irimwo ico bita cortene, ikabamwo kandi ico bita organique. Ivyo bintu rero uko ari bibiri biragenda bigafasha igihimba c'ijisho citwa rotine, akaba ari naco kijejwe guhangana na stress zo gukanura igihe hariho imishwarara cyangwa inflammation ku zuba. Carotene kandi irafise akamaro mu kugabanya ivyago by'uko umuntu ashobora kuba impumyi. Ku mwanya ugira kabiri, ipapayi irafasha abantu bafise uburwayi bwa asima. Ipapayi ifise akamaro kanini cyane ku bantu bafise uburwayi bwa asima, kuko ipapayi irimwo antioxida, vitamine D, ikabamwo na carotene nk'uko nabikubwiye aho haruguru, kandi ivyo byose bikaba bizwi mu kuduza ubudahangarwa bw'umubiri. Ipapayi kandi yifisemwo amafibre, kabamwo n'ico bita lycopene. Ivyo navyo bikaba bizwi cyane mu kugabanya ubwiyongere bw'iyo ngwara yitwa asima. Ku mwanya ugira gatatu, ipapayi irakinga kanseri ku rugero runaka. Ivyunyunyu byinshi bigwiriye mu ipapayi ari vyo lycopene, zeaxanthine, luteine. Ivyo byose uko tumaze kubivuga vyifisemwo ico bita anti-cancer effect. Nukuvuga ko vyigwijemwo ibigwanya kansere ku rugero runaka. Ivyigwa vyakozwe mu mwaka wa 2022 vyerekanye ko ico cyunyunyu bita lycopene gikinga ku rwego rwo hejuru kansere ya prostate. Hari n'ikindi cyunyunyu nakubwiye citwa zeaxanthine. Ubwo bushakashatsi bwerekanye ko kandi ico cyunyunyu kifisemwo ubushobozi naco nyene bwo gukinga kansere ya selile gastrique. Ku mwanya wa kane kandi, gufungura ipapayi birakomeza amagufa. Ubushakashatsi bwerekana ko ipapayi yifisemwo icyunyunyu bita K cyangwa potassium. Ni ukuvuga ngo ico cyunyunyu naco gisanzwe kizwi mu gukomeza amagufa. Ku mwanya wa gatanu turasanga ukuntu ipapayi ifasha abantu bagwaye diabete. Abantu bagwaye diabete yo mu cicaro ca mbere, mwibuke ko haruguru nababwiye ko iyo umuntu yihereje ipapayi haba harimwo amafibre. Ni ukuvuga ngo rero ziriya fibre ziragenda zigafasha umuntu kugabanya glucose yo mu maraso. Ivyo rero bikaba vyiza cyane kubera ko biraheza bigakingira ubugwaye diabete yo mu cicaro ca mbere, umuvuduko w'amaraso. Ubwa gatandatu turasanga digestion cyangwa iyungurura. Ipapayi ku muntu ayihereza murazi neza ko irimo amazi menshi kandi ikagiramwo amafibre menshi nkuko twabivuze haruguru. Rero birumvikana ko ku muntu ayihereza bimurinda kugumbirwa cyangwa bikamurinda imisonga, constipation mu gihe cyiyungurura, kandi birumvikana ko birinda norura igihe ruriko rurahingura ivyo umuntu aba yafunguye. Ku bw'indwi ipapayi abantu bayihereza irabarinda ingwara z'umutima. Twababwiye ko haruguru hari antioxida twavuze haruguru nka lycopene. Iyo lycopene ikabizwi cyane mu kurinda ivyago byo kugwara ingwara y'umutima. Mwipapayi kandi nkuko twabibonye haruguru harimwo fibre nyinshi. Izo kandi zikaba zifisa n'akandi kazi ko kugwanya ico bita cholesterol. Akamaro k'umunani ndabizi neza ko gashobora kugutangaza, ariko uvyemere canke uvyanke, kufungura ipapayi hari ico bifasha ku mushatsi wacu. Nivyo, ipapayi iyo tuyifunguye hariho ikintu kinini idufasha mu ibungabunga ry'umushatsi wacu. Mu ipapayi turasangamwo vitamine A. Iyo nayo ikaba ifasha mu igwirirana
ubwiyongere canke production bw'icunyunyu bita sebum. Ico cunyunyu naco akazi kaco kakaba arako kubungabunga umushatsi wacu ngo ugume umeze neza. Mw'ipapayi kandi harimwo vitamine C, iyo nayo ikaba ikenewe cyane mw'ibungabungwa ry'ico bita collagen. Iyo collagen nayo ikaba ariyo ituma segitire y'uruhu rwacu iguma imeze neza. Ngubwo ubumaro 8 dusanga mw'ipapayi. Ariko ikintu ugenda umenye nuko burya ngo mu gace gatoya k'ipapayi kaba karimwo miligrama 95 n'ibice bitandatu, hanyuma kakaba karimo kandi na vitamine C. Ikintu rero womenya kandi nuko ku muntu w'umugabo ngo burya ni byiza ko buri munsi afata miligrama 90, ku muntu w'umugore nawe agafata miligrama 75. Ngo igipande cy'ipapayi iyo gisatuyemo hagati haba harimwo kalori 120, hakabamwo grama 30 za carbohydrate, hakabamwo fibre 5, hakabamwo kandi na grama 18 z'isukari. Izindi vitamine ushobora kuronka iyo wehereje ipapayi harimo nka sulfate, vitamine A, hakabamwo magnesium, hakabamwo copper, pantotonic acid hamwe na fibre. Ngubwo rero ubumaro 8 bw'icamwa bita ipapayi. Ndagushimiye twabanye muri kiganiro kuva gitangura kugera gisoje. Jewe mwabanye nitwa Abel Uwiringiyimana. Ndagusaba ngo ukore subscribe wongere unterere icyumviro cawe. Imana iguhe umugisha.